umutwe w'iterabwoba wa FDLR byagize uruhare rukomeye mu byaha byo gufata ku ngufu abagore bikaba byarakozwe muri 2025 mu mwaka ushize abagore 854 n'abakobwa 672 bafashwe ku ngufu harimo hafi 80% bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo baje intwaro irimo iyo mwihuriro Wazalendo Codeco FDLR na ADF yihariye 75% mu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kandi kwikibabaje kurushaho ari uko abo mu nzego za leta zirimo FARDC, PNC na ANR bagize uruhare rwa 19% muri dosiye zabonewe amakuru. Nkuko mutanguye mubikurikirana muri kano ka video narinze kubacishiriza bariko baravuga uburyo FDLR boba bafatikanije na Wazalendo boba bagirizwa abagore ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'abakobwa boba barafashe ku nguvu mu mwaka wa 2025 ibi biriko birakorwa ku ruhande rw'u Rwanda kugira ngo bashobore kwerekana makungu yuko Wazalendo ari abantu babi ndetse na leta ya Kinshasa aribo bafashe abantu ku nguvu na ryamwa mwumvise ko bavuze yuko muri abo bafashe ku nguvu harimo ku ruhande rwa ndetse n'ababafasha ariko muri iki kiganiro sivyo nje kugira ngo tuyage ko ahubwo mu nkundire tuyage kurano makuru novuga yuko ari karasakara ku mbuga ngurukana bumenyi aho biboneka canke bariko barikana yuko umuhari wa FDLR boba ugira buhindurwa izina ku buryo winjira mu Rwanda mu yindi imaje nkuko amakuru turiko turaronka muri kano kanya abivuga sivyo gusa turaza kuraba imigwano ikomeye iri kirabera aha muri Plaine Dora ruzizi neza neza hafi igisagara ca Ovire naho hari byinshi biriko birahavugwa muri kano kanya tuje kubashikiriza muri no ncamake yano makuru ngira ndabashikirize ndabasabe rero mwebwe mwese muri kumuradukurikirana aho muherereye hose tubabwiye ati mwiriwe canke mwaramutse bitegwa n'amasaha muri kumuradukurikirana ndabasabe gufite subscribe ucyo muna like musino video kugira ngo tubandanye tuba benshi ndetse n'ibiganiro bigere kure kandi hashoboka jewe nitwa Cody the Black iyi ni BF News niyo tuzoza turakoresha cyane kugira ngo dushobore kubaha ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba sinje gusubira kuvuga ku ino video ntangwe ndabashigisha ndabatangurizamwo ariko ndazi yuko benshi mwatahuye kubijanye n'ino video natanguye ndabacishiriza mutangwa ndababwira ati biravugwa cyane yuko umuhari wa FDLR canke abahoze mu gihugu cy'u Rwanda bahamijwe icyaha cya genocide boba bagira bagomba kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe kitarambiranye nkuko impungenge president w'igihugu cy'u Rwanda amaze imisi yerekana zivyerekana ntije kubabwira ati mizuko ariko hari amakuru dufise yuko hari uwundi mugwi utari FDLR woba ugira winjiranye n'umuhungu wahoze atwara kino gihugu cy'u Rwanda Jean-Luc Habyarimana nkuko amakuru ariko aradushikira kano kanya rero mwumve yuko FDLR irikira komanga canke antwoyita FDLR muga mwumve yuko biriko irikira komanga ngaha hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo nkuko amakuru y'ubutasi akomeza kutugera. Yes nkuko ibi byose biterwa n'imigwano iri kirabera ku ruhande rwa Kongo neza neza mu cyongaro y'igisagara ca Goma mu gace kitwa Nyiragongo n'ubundi buce niho honovuye ko hariko harabera imigwano kandi komeye isibaniro ridasanzwe hariko harabonekamwe n'imfu nyinshi cyane turafise ubutumwa bw'umwe mu bari aho hafi biriko birahabera mu nkundire manzi ndabacishirize mu ubwo butumwa n'umunota umwe kugira ngo cingaruka tubanze tubabwire byinshi biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba ndetse tunababwire n'igitigiri nyamwisha basikare b'u Rwanda bakomeza kugaragara ko bariko barahava ndetse twanababwira yuko aka gace kakazinga FARDC imaze gukubita cyane ibabaza yica zino yeshamba z'u Rwanda yahise ihashinga ibirindiro novuga ko bidasanzwe ubu tuvugana iyi kazinga iri sous contrôle na FARDC mu buryo bweruye kandi mu majambo adasubirwa mu ndome nkuru rero mwumve yuko imigwano iri kiraba ngaha aha muri Nord Kivu no muri Sud Kivu ntavyo bworoshe twaje tubabwire imigwano ikirabera za Ruvungi za Katogota kuko n'abasanzwe bari kuri kote y'u Burundi bari kwarumva kungera imigwano iri kiragenda ngaha ku butaka bwa Kongo ariko imbere yuko tubabwire imigwano ikirabera aha hafi y'igisagara ca Ovire reka mu nkundire manzi ndabacishirize mu butumwa buto cyane na ka message narungikiwe n'umuntu asanzwe ari yari aho atubwira ukungene ibintu biko biragenda ndetse anatubwira n'uburyo abasirikare benshi bariko barahasiga ubuzima mu buryo
budasanzwe kare twababwiye itangazo Wazalendo yasohoye canke yashize ahabona aho yerekanye ivuga yuko badakeneye gusubira inyuma kandi mu gihe M23 itokwikura aho bagize umugwa mukuru wa barikanisation bagomba gukora bizoba bibi cyane. Navyo vyatumye abanyarwanda benshi bagira ubwoba bwa ati ino migwano yashobora gutandukira mu gihugu cy'u Rwanda kuko twabonye Wazalendo na FARDC n'abacancuro bo bamaze kuba bahashika uburyo bweruye. Reka rero mu nkundire munangamburukire mwumvirize buno butumwa bw'umuntu ari ngaha muri Goma, hafi ya Goma, ari ahantu ibintu biriko birabera, ndetse munumve ukuri kuriko biraba. Turaje tubabwire n'ibindi biriko birabera hafi y'igisagara cya Uvira, neza na neza hafi y'imipaka Uburundi buhuza n'igihugu cya Kongo. ntabwo byoroshye twewe rwose niko sanze utari ku murongo ngomve amabombe ari kubitira muri Nyiragongo ntiwareba. Yatangiye saa 7 z'ijoro kugeza amaginganga ya saa 8 z'amanywa uyu munsi wo kuwa mbere uko cyumweru. Ubwo bimeze nabi guhera saa 6 z'ijoro kugeza amaginganga ya saa 7 byatangiye nyine razamuka. Umva mbese nk'ubyo n'umuriro kwisaba ejo mu gitondo kare indege yarashe Mushaki rwose hapfa ingabo nyinshi yongerera sakora tuvumbura mu Rubaya ihebwane hapfa abantu n'abandi gusa nyine abasirikari ewana. Ubundi tariki Nyangara nacyo cya Kakombe nayo iramanuka n'inkanga abantu buzemo n'amazi ratwara abapfuye barenze n'ibihumbi nk'umunani aho ngaho mu Kinyangara. Ubwo rero hano Goma aho naho mbega ntiwareba aho Karongera yarafashwe na muheto wo kuzamuka na Tunda. Ubwo rero ibintu bimeze nabi cyane. Ubwo no gusengerana urumva ngibi bimva amasasu ntiwareba, urakunda kubima muri audio kuno gari gukubita. Ubwo bimeze nabi hano Goma kabisa muri Nyiragongo kabisa ntiwareba kabisa. Sawa twe no kudusengera bimeze nabi muntu w'Imana. Yes, ndazi mwateze amatu canke mumvise ubwo butumwa bw'amajwi nari mpejeje kubacishirizamwo. Iyo ari message idushikiriye y'umuntu asanzwe ari ku mirongo y'urugamba, ndetse ariko aratubwira ingene ubu rugamba gwifashe muri rusange. Murumva yuko hari ibintu bitoroshe, ndetse yanagize n'ubwoba kuko ibintu biriko biraba birashobora kuba rya mbere biriko biraba aha muri buno buce buriko buraberamwo imigwano. Ariko nababwiye yuko tuza kubabwira imigwano ikomeye iri kirabera ngaha aha neza na neza hafi y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo hafi. Donc abantu bari mu Burundi neza na neza mu Cibitoki baba bariko barumva ngene muri Kongo ngene biriko biragenda, ingene baba bariko barasana mu buryo budasanzwe. Amakuru dufise yavuye hafi y'abari hariko arabera imigwano bari kuri kote y'u Burundi, bavuze yuko guhera mu bucagucagu bw'uno munsi bumvise isibaniro ry'ibisasu ndetse n'inkoho nini ntoya zeko ziravugira mu bice tugira tubabwire ngaha muri Kongo. Byanatumye abene igihugu benshi bari mu bwo buce bagira umutima uhagaze, nkuko ngira ndababwire ingene vyako biragenda uko vyifashe muri rusange ngaha muri leta ihana intwaro rusangi ya Kongo. Twabwira yuko intambara ya M23 muri Sud Kivu uko vyifashe muri iki gihe kuri Axe Kamanyora ndetse na Katogota muri ku kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2026 aka karere kabaye isitiri canke front line ikomeye hagati y'ingabo za AFC M23 na coalition ya FARDC canke igisirikare cha Kongo gifashijwe nabo bitabazanira ndetse n'abayifashe mu ngo canke bariko barayifasha mu kugwanya ino mitwe y'iterabwoba gaha ku butaka bwa Kongo. Amakuru yo mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu uno mwaka turimo yerekana ko ikiyaya ca Ruzizi kigabanijemo ibice bibiri n'imigwi ibiri ihanganye. Ndavuga M23 muri Prendora Ruzizi ifise igice kimwe, FARDC nayo na coalition yayo wafise ikindi gice ngaha muri Prene Dora Ruzizi. Twabwire ko Kamanyora aka gace
ni ntagohegwa bivuga ko ari ubu kari mu minwe z'ingabo za AFC M23 kandi c'est vrai Kamanyora iri mu minwe ya AFC M23 hanaciye n'igihe bahafashaciye presque inane Kamanyora ifiswe n'izinyeshamba z'u Rwanda ko bakimara gufata Bukavu barabandanije umwaka nturakwira ahubwo ho bari hafi aho. Katogota nayo iki gihe kirimo FRDC n'ikiraro cyaho gihambaye kiri mu maboko y'imigwi y'abitwa Wazalendo. Iyi Katogota ubu inyeshamba baramaze kuzikuraho barazipusije maze hinjiyeyo abasirikare badasanzwe ba FRDC n'aba special force ba FDNB bivuga yuko baba banamaze kuhashinga ibirindiro bikomeye ndetse n'abazalendo ngaha muri Katogota. Isiti canke Froline abanyagihugu baba muri utwo turere cyangwa utwo duce tubiri bari hagati y'ugwamo aho buri ruhande ruriko rurongereza ingabo n'ibigwanisho aho ruherereye yaba M23 aha muri Kamanyora bariko barahazana ibikoresho novuga yuko bikomakomeye bishobora kurasa kure tutibagira ngaha muri Katogota naho FRDC ingabo z'ubundi na Wazalendo bariko barahagwiza ibikobo bikomakomeye ndetse amakuru dufise bamaze kuba banavyestara mu misozi kugira ngo bikunde bazohangane n'umwasi vya bikobo muzi birasakure nk'amamorotier 120 mm za BM21 ziri bien installé ngaha muri Katogota kugira ngo bitegure bashobore guhangana n'umwasi mu buryo bukomeye. Rero ku mpande zose bariko barageranya canke bariko baragerageza kuzana ibigwanisho kugira ngo bazohangane nabo ba adversaire canke abo bihangana. Ingabo z'u Burundi FDNB ziragaragara ko zikorana na FRDC mu misozi canke mu mpinga z'imisozi ya Sud Kivu nk'Ikaziba ndetse no muri Ruvungi, naho amakuru amwe avuga ko umubare wazo ugenda uhinduka bivanye nuko M23 ishika ku bice bitari bike. Ikibazo M23 ivuga ko ishaka kugaruka mu gisagara ca Uvira. FRDC nayo ikavuga ati turakeneye kubomora nibi bice murimwo vyegereye Uvira. Uwo dukurikirana urabona bizokoshoboka canke bitazoshoboka kwiza impande zose zikeneye guhangana kandi ubutsinzwa kiruka niko tuko turayibona muri rusangi. Rero no hakuza muri commentaire ntugende utavuze kugira ngo ushobore kutubwira uko ibintu byifashe muri rusangi canke uko uvyumva. Rero mu kurangiza kino kiganiro cacu c'incamake mu nkundire ndababwire muri Masisi uko ibintu aka kanya byifashe. Agace kakazinga muri territoire ya Masisi muri Nord Kivu karaye gasubiye mu minwe ya FRDC inyuma yo kwica indiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu migwano yari ibaye imisi 2 iri kirabera ngaha muri Kazinga. Mu ntambara zikomeye zahuje FRDC Wazalendo na M23 zarangiye ingabo za Makenga zitakaje ibikoresho n'abagwanyi zigira ko zitakaza Kazinga ndetse na Ndete hakaba harafatiwe n'abagwanyi benshi ivyo kujya vy'abagwanyi ibikoresho ndetse muri make ivyo umusikara ashobora gukoresha ku rugamba, aho ingabo za M23 zari zimaze indwi zinjiye muri ako gace kuko kwigenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatatu niho M23 yinziye ngaha muri Kazinga nkuko amakuru abiduha. Andi makuru dufise nuko ngomba kubabwira muri ncamake nuko mu Minembwe ho intambara zivuza ubuhuha aho ingabo zatwigwaneho M23 zisa n'izihagaze ko zibuza ingabo zishigikiye leta kubandanya zinjira muri Minembwe gufata muri Minembwe centre naho ibice nka vyose by'ico gice byamaze gufatwa. Biraboneka neza yuko imigwano ikibira muri centre ya Minembwe kuko biraboneka yuko M23 yihagaze ko kwankira yuko FRDC ishobora kwinjira muri Minembwe centre ikafata mu buryo novuga yuko bugaragara. Incamake y'amakuru tubafitiye nahigarukiye mu nkundire ndabashimire cyane mwebwe mwese tubana muri incamake z'amakuru zo kwiyaranja kuko nta mwanya turiko turarunguye kugira ngo tubahe inkuru zisesanguye canke inkuru ziri vast, ariko two turarisha buno buryo kugira ngo mukomeze muronke amakuru atakibazo na kimwe. Jeni twakodi the black in BM4 news ndasaba gufyonda subscribe mwebwe mwese mutarabikora kugira ngo tubandanye twago umuryango munini wa BM4 news. Ndabakunda cyane, bye bye.